Nyicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba ari na kizigenza mu nzego zo kwivuna abansi n'umutekano ahejeje kugirisha inama mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi. Iyo nama ikaba yabereye mu ntara ya Cankuzo, komine Cankuzo, ikaba yarishimikiye cane kwirimbura ku ntambwe bagezeko kwihangiro bari bihaye mu nama baheruka gukora mu kwezi kwa Kigarama umwaka uheze. Muri iyo nama kabaye akaryo ko kurabira hamwe ibibazo bimwe bimwe vyibonekeza muri ico gisata c'umutekano no kwivuna abansi, aho twovuga nk'ikibazo c'ibihuha bimaze imisi bikwiragizwa mu gihugu c'u Burundi, bikajuragiza abenegihugu baba bibereye ku kivi, bikabasamaza, bikabankisha igihugu canke bikabaca ivutu, aho usanga babereka yuko Uburundi atari igihugu giteye imbere canke gikenye, bakabamagarira no kucanka. Rero kuri ico kibazo biyemeje yuko bagiye kwiza inguvu cane kugira ngo babe hafi y'abenegihugu, ntibasamazwe, ntibajuragizwe, ntibakurikire abo babakura ku mirimo, ahubwo yo kukwiza inguvu kugira ngo umwimbu ugwire, kuko murazi yuko aharaye inzara havyuka rwanko. Baganiye kandi ku kibazo c'ubudandaza bwibonekeza mugabo budaciye mu mategeko, eka n'ingeso yagwiriye ibonekeza ku badandaza bamwe bamwe, aho banyegeza ibidandazwa bigatera ubukene butari buhari, ivyo twakwita pénurie artificielle, butari buhari, bikakena ku masoko kugira ngo mu nyuma baze baduze ibiciro, ivyo bigaca bihungabanya ubutunzi bw'igihugu, bikanajuragiza n'abenegihugu. Kuri ico kibazo biyemeje ko bagiye kugwanya cane abo bose bafise iyo ngeso mbi, gukurikiranira hagufi kandi abazofatwa bazohanwa bimwe vy'akarorero. Baganiriye kandi no ku mibereho y'ingabo z'u Burundi kugira ngo babandanye baronanirwa mu bikorwa vyabo vya misi yose, kugira ngo zibandanye ari ingabo zubahitse koko, kuko ingabo zubahitse n'igihugu kirubahwa. Rero yagiyeho n'abakeza cane kuko uno munsi zerekana akarorero mu bindi bihugu. Uno munsi turishimiye yuko amahoro n'umutekano bisasagaye mu gihugu c'u Burundi, ivyo bigatuma bene gihugu bashobora kuja mu mirimo yabo ya misi yose bakiteza imbere. Eka uno munsi ingabo z'u Burundi nazo zifata iya mbere kugira ngo mu bikorwa byo gusahiriza ibindi bihugu kugira ngo bagarukane amahoro n'umutekano. Twovuga nk'akarorero mu gihugu kibanyi ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, eka n'ibindi bihugu vyo muri Afrika. Rero Uburundi no munsi bukaba bukezwa n'akarere, bukezwa n'amakungu, kuko ingabo z'u Burundi ari ingabo zitwara neza zikabera akarorero abandi. Yabandanije rero anabahimiriza kubandanya bakomeza intwaro rusangi, kubandanya babungabunga itunga ry'igihugu, eka mbere yokanivyaza umusaruro, no kubandanya barekeza bene gihugu kugira ngo umuzirikanyi wari warahungabanye wo gukunda igihugu ubandanye ushinga imisi. Twese hamwe tubandanye tuja imbere kuri ryambono y'igihugu yuko mu 2040 Uburundi buba bwavuye mu mugwi w'ibihugu bikene, 2060 naho bukaba buri mu mugwi w'ibihugu biteye imbere.